kuva kuwa 14 Ruhuhuma umwaka wa 2026 umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ni waramutswa umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Uburundi akaba ari ryo rya mbere bugiye muri ico kibanza. Mu kiringo c'umwaka Uburundi buzohungukira ibitari bike mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, na cane cane tutibagiye igisata c'ingenzi. Muri ico kiringo Uburundi buzokwakira abashitsi benshi, ivyo bikazotuma igisata c'ingenzi kigira ico cinjije mu gihe ababijejwe bogitunganya neza. Muri no nkuru turibukanya bimwe bimwe vyotuma umuntu agendera canke atemberera Uburundi mu kuratira ijisho. Hari ikiyaga Tanganyika kigira kabiri kw'isi mu burebure bw'amaja kuzimu, kirangwa n'akayaga keza, ndetse n'ibinyabuzima birangwa muri ico kiyaga ubisanga hake mu zindi nzuzi. Eka hariho n'ibibanza vyiza umuntu yoruhukiramo. Tukiri ku biyaga mu burengero bw'Uburundi mu ntara ya kera ya Kirundo harangwayo ibiyaga bitari bike, na cane cane ikiyaga Rwihinda kizi cane ko kigenderwa n'inyoni zivuye mu mihingo itandukanye y'isi. Hari isoko Nile hariya mu Rutovu umuntu ashobora kugenda kuruhukiramwo ndetse akaratira ijisho. Ikindi Uburundi bwisangije kurusha ibindi bihugu n'umurisho w'ingoma. Ingoma ikaba yaramaze kuba ikimenyetso kiranga Uburundi muri UNESCO. Ikirimba c'ingoma kiri mu Gishora ni kimwe mu bibanza ndangakaranga ingenzi zihurumbira ku bwinshi. Muri iyo ntara ya Gitega hari abantu batari bake bakora ibikorwa mvabwenge bigaragaza akaranga k'Uburundi umuntu yogendera. Aho tugeze ku rwego rw'uko tuja no hanze kubimenyekanisha no kubidandaza muri za EAC, yego no rwego rw'igihugu twabaye aba gatatu, harabaye amahiganwa. Intambo zitandukanye, agasimbo, intore n'izindi nyinshi nazo ziri mu vyotuma Uburundi bugenderwa cane. Ikigo ndangakaranga c'ibinyabuzima c'i Bujumbura Musée Vivant de Bujumbura, amashuha, amashite, piramide mu Rutovu, imirima myiza y'icayi iteza, amashamba cimeza, Kibira na Ruvubu n'ibindi vyinshi ni bimwe mu bibanza vyotuma umuntu agendera Uburundi. Mu gisagara ca Bujumbura hari amazu y'uburaro ashobora kwakira ingenzi ari ku rugero mpuzamakungu, umuntu akaruhuka mu mahoro no mu mutekano. Ibibanza vy'iratiro Uburundi bufise si ivyo gusa, hariho n'ibindi vyinshi mu mihingo yose y'igihugu. Ariko twomenya ko ivyo bibanza bizogira ico vyinjirije igihugu c'u Burundi mu gihe ababijejwe bashizemwo inguvu nyinshi mu kubisanura. Muri izo nguvu harimwo gusanura amabarabara, kubaka uburaro bushemeye hamwe no kugwiza isuku mu gisagara n'ibindi.